Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka w'2023 haratunganijwe igisabisho cy'igihugu cyo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka w'2023 twaraye dusozereye hamwe rero no kuyiragiza kugira ngo ishishikare guhangaza Uburundi muri uyu mwaka mushasha w'2024. Igisabisho cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ukaba ari nawo mugwa mukuru w'intara nshasha ya Buhumuza. Ico gisabisho rero kikaba citabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere c'ico gisabisho kizoba kigizwe n'insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza hamwe rero no gutazira Imana vyaranze ico gisabisho camaze imisi 5 kibera kuri stade Buhumuza. Tukaba rero tubaye ikaze. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 Kigarama umwaka w'2023 niho rero hatanguzwa icese ico gisabisho cy'igihugu c'amashimwe. Kikaba catangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paroisse yitiriwe umweranda Tereziya w'umwana Yezu n'uwo mu maso heranda ya Cankuzo ikukira diocese ya Ruyigi ni kumugwa mukuru w'iyo ntara nyene ya Cankuzo. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu zitandukanye, indongozi zitandukanye, abakristu ba paroisse ya Cankuzo n'abandi. Umwungere wa diocese ya Ruyigi Musenyeri Blaise Nzeyimana yarongoye iyo nkuka ya misa afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu banyefeso ari naryo ry'urufatiro. Akaba yasavye abarundi kwikebuka bakagwanya ubunebwe n'ubusuma, abibutsa ko kugira ubumwe n'urukundo bikomere babwirizwa guharanira kandi bakaronderera hamwe guhinduka. Dukengurukira Imana rero twiyemeje kuvavanura n'ubugunge be n'izindi ngeso mbi zihumanya ubumwe bw'umuryango. Abatanga n'abarya ibiturire baba bariko bariba.
abanyakazi banebwa ibigirankana ntibakore neza akazi bashinzwe baba bariko bariba. Abantu bameze uko barakeneye kwisubirako. Abamaze kugira intambwe yo kuvavanura navyo nabo tukabishimira Imana, tukabibashimira nabo nyene. Mu mwanya w'igisabisho rusangi, umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarakengurukiye Imana kuvyo yakoreye Uburundi mu mwaka urangiye, asengera umukuru w'igihugu n'abamufasha bose kuva hasi gushika hejuru, aranasaba n'amahoro ku Barundi. Akaba yaranasavye Imana gukomeza ingo zose zo mu Burundi kugira ngo Imana izihezagire yongere izikomeze, maze Sekibi ntaronke aho amenera. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu gisabisho rusangi yarasengeye indongozi kugira ngo zirinde gukora ivyo zishakiye, ariko nyabuna zigakora zirongowe n'Imana. Akaba rero yarasengeye igihugu muri rusangi. Mana muvyeyi wacu, do butungana nyabwo, turaje ngaha mu ngoro yawe kugira ngo tugutabaze duhingabirano y'ubutungane. Duhese Mana nzima umutima wo kutikunda, ariko dukunde abo baturagije. Duhingabirano yo kunwanisha ahari urwanko tuhabiba urukundo. Hereza Mukama wacu Abarundi umutima wo gukundana, bakunde iki gihugu watugabiye, bakunde abaco n'ivyaco. Dukuremwo agatimatare, dukuremwo uburyarya n'ubwiyorobetsi, igihugu cacu kiba igihugu c'imvuga kuri. Mana mukunzi wacu, twaje ngaha mu ngoro yawe tukuzana imigambi yacu ngo yihezagire. Turashaka igihugu cawe kiba igihugu c'amata n'ubuki nk'uko wabituraganiye. Dukuremwo umutima wo gushaka kurya ivyo tutabiriye akuya, duha ingoga zo gukunda ibikorwa. Kunkerebutsi naho hezagira ibikorwa vy'amaboko yabo, hezagira isi yacu kugira ngo ivyo duteye bimere kandi vyimbuke. Ugurura ikirere cacu kugira ngo kivemwo akavura kabereye, kivemwo akazuba n'umuyaga vyiza. Duhe kwiyumvira imigambi myiza kandi ngira akamaro kugira ngo iki gihugu cawe ntigisubire kuba igihugu gisega. Twihetse ku mwana wa Yesu Kristo turabigusavye Mukama. Mwomenya ko inyuma y'iyo nkuka ya misa kabaye akaryo ko kugurura ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara Cankuzo. Musenyeri wa diocese ya Ruyigi Blaise Nzeyimana akaba ari nawe yahezagiye iyo nyubakwa. Inyuma rero y'iyo nkuka ya misa, ico gisabisho kikaba caciye kibandaniriza kuri stade Buhumuza. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rw'amahoro rwari rurongowe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abenegihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'intara ya Cankuzo. Ubwo rugendo rurangiye, umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 5 bari bagiye kumara bari imbere yayo mu gisabisho, ayishimira ku vyiza yakoreye Abarundi mu mwaka uheze, acasaba mutima mweranda guhezagira abitavye ico gisabisho n'Abarundi bose. Imana nzima, reka tugushime, urabikwiye. Reka tugushime kuko wabanye n'Abarundi. Reka tugushime, Abarundi byo wakoreye ni vyishi tutokwibuka ngo tudondagure, ariko muri make turashima ko Abarundi bagusavye imvura urayubaha. Twagushimiye Mana nzima
n'itariki 12 z'ukwezi kw'indwi isaha y'icenda New York isaha 3 z'ijoro mu Burundi, aho isi yose yari kwihayagiza Uburundi, aho isi yose n'abatazi igihugu c'u Burundi bakimenye, aho abatari bakizi bakibaza kandi bakimenye. Reka Mana nzima tugushimire kuvyo wakoreye abarundi bitandukanye. Turagushimiye ko wagiye uba hafi se Barundi, turagushimiye ko wabaye hafi n'abamufasha kurongora. Ega Mana nzima, iyo utaba hafi umunezero ntawo tuba dufise. Turi ngaha kuko watunejeje nk'abarundi, warabarinze kuja mu bitaro, warabarinze kugwa no kuvunika, barafashe ingendo zitandukanye, urababa hafi kandi n'ubu uracari kumwe nabo. None Mana nzima, reka tukwegereze igihugu cacu, reka tukizitirize abamarayika. Turasambuje inama z'ababi mu izina rya Yesu Kristo, turasambuje inama z'abagizi ba nabi barota uko bukeye gusesa amaraso y'abarundi, turabasambuje mu izina rya Yesu Kristo. Databuja, datugira neza, datuhambaye, ntitworeka kugushira imbere n'imiryango yabuze ababo kubw'ubugizi bwa nabi bwaciziziwe n'ubugarariji bwa shetani. Babe hafi uzitirira abasigaye, kandi Mana nzima turakweretse abo bose babikora. Nubahe Mana nzima kutavuga rumwe mu izina rya Yesu Kristo, bahe upangura imigabo mibi ya shetani twayibohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Mana ugira neza, nk'abana b'abantu ntaco twoshobora, ariko dushobozwa na wewe kuko hari wewe tanga inkomezi. Turakweretse umutekano mu rusangi, turakweretse Mana nzima abarundi bagifise umutima ukomeye. Turasavye usanzaze umere nk'inyama, turasavye abarundi ubaha imitima yoroshe, turasavye abafise agatima tare ubacishe bugufi, abishira hejuru, abiyorobetsi. Mana ugira neza, rungika mutima mweranda agenda agendere mu muntu umwe wese, agenda mwibutsa ico ategezwa gukora, na cane cane kizodushikana mu bwami bwawe. Mana nzima, aha hantu kino kibanza turimwo, turahamagaye amaraso ya Yesu Kristo umucunguzi wacu yongera aze ngaha korope, aho umwe wese azohonyoza ikirenge ace mu bwiza bwawe, aho umwe wese azokwicara yicare ahanagujwe ya maraso yawe y'igiciro. Turakweretse Mana nzima iyi no ntara nziza, turayisabiye umugisha, ntuyihezagire, uhezagire n'abazogendera ko bose, uhezagire n'aba bose bari ngaha, kugira iyi minsi tugiye kwamara ntazogire utayimvumure, reka tuze dutahane ibizodushikana mu bwiza bwawe. Turakweretse n'umwaka ugiye kuza, Mana ugira neza, uduhe kwirimbura aho tutakoze ibiteza imbere imitima yacu, aho tutakoze ibiteza imbere igihugu cacu. Umwaka uza kuzobe kuzuriza. Ega Mana nzima, hariho benshi batonda ku kazi kubera kwiyorobeka ngo bakoze bagatatana kimwe bakoze, kandi Mana nzima tuzi yuko uko kwezi guheze batahana umushahara. Ega Mana nzima, uhembwa utakoze usa n'uwivye, nico gituma abanebwe tubasabiye kuva ikuzimu bakaja ibuntu. Naco gituma Mana nzima, abo bose batabona iterambere ry'igihugu cacu, turagusavye Uburundi uzobushikane kuri yambona kazoza ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Mana ugira neza, urazobana
n'abaririmbyi, urazobana n'abantu bose bazoza ngaha, urazobana n'abavugabutumwa, uzubarinde ingwara zitandukanye, uzubahe ubukomezi, kandi Mana nzima turasavye baze basame abari wewe wivugira, kuko abarundi barakunyotewe, abarundi baranyotewe ijambo ryawe tuzoronkera ngaha. Mana ugira neza, turakweretse ico cose sekibi uhagararako ngo kibugwitwazo kikaza gihungabanya iterambere ry'igihugu, turagisambuje mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaje ivyo byose vyotuma abarundi batera imbere kandi n'imitima y'abarundi igatekanirwa. Mana ugira neza, ntituzi uko ubigenza ariko turizeye kuzobikora, turizeye ko ari ukora byose, turizeye ko ari waduha igihugu ciza c'u Burundi kugira ngo tukibemwo. None Mana ugira neza, turakeneye kukibamwo dutekanye, turakeneye kukibamwo dutunganiwe, turakeneye kukibamwo dufise amahoro n'umunezero. Naco gituma Mana tusavye umunezero, abo shetani bose bayarawunyaze turawuhamagaje mu izina rya Yesu Kristo. Abo shetani yo barateye ubugunge turabasabiye Mana nzima guhinduka. Mana ushobora byose, dusavye muri bike, turazi ko ariho vyinshi wamuduhana ubuntu n'imbabazi n'urukundo. Mu byo twagusavye byose n'ibyo tutagusavye, ibyo uza kubona ko bitubereye n'ibyo uza kuduhana ubuntu n'imbabazi. Twihetse ku butatu bweranda turabigusavye Mana nzima mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutamweranda. Amen. Inyuma y'ijambo ry'ikaze mu ntara Cankuzo ryashikirijwe na buramatari w'iyo ntara, indirimbo z'amashimwe n'izo gutazira Imana z'imigwi itandukanye y'abaririmbira Imana zikaba arizo zaciye zisamirana. Hakaba harimwo mbere na kohare igizwe n'ibibondo vy'umuryango wa Sebarundi. Ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe kikaba cari gishimikiye kwijambo ry'urufatiro riri mu Banyefeso ikigabane ca 4 akarongo ka 28, aho bavuga bati uwahora ari gisuma nahebe kwiba, yihambirire ku gikorwa ciza, akoresha amaboko yiwe kugira ngo agire ico afashije abakene. Mu nyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana zatanzwe n'umukozi w'Imana Denise Nkuru nziza, yishimikije iryo jambo ry'urufatiro, akaba yahamagariye abarundi kugwanya ico cose coza kibatuma kurondera ubutunzi budaciye mu muco, abasaba kwirinda kwiba, ariko nyabona banezerezwe bongere batungwe n'ivyo bafise. Abantu akazi kabo bagakore neza, umuntu wese cyajejwe agikore neza, abasoda bakora ivyo bajejwe neza, abatoza kori babikore neza, umuntu wese mu kazi yahawe abikore neza, ntarondere ibirenga urugero, ntarondere ibindi vyiwe vyo ku ruhande. Kuba Imana bifatanije no kubumbwa n'ivyo ufise nibwo butunzi bwa mbere. Ubutunzi nyakuri rero umuntu wese akwiye kubumbwa n'ivyo afise. Nituze twihende ngo gutunga vyinshi, kurundanya vyinshi, ngo nivyo bizotuma tubaho neza, tuguwe neza, dufise amahoro, tunezegwa, haba namba.
sivyo bituma tumererwa neza kuko hariho umuntu abona afise ibya Kenye abuze tunaturi akavuga ngo iyo ngo notunga noba merewe neza nuave wiyumvira yuko abatunzi bose sindiko ndavuga bose ariko nuave wibaza yuko abatunzi bose babayeho neza kumererwa neza nibivana n'ivyo dutunze burya kumererwa neza biva kukubaha Imana hanyuma ugacubumbwa naho wowe ufise duke tukakubumba ukumva biraguhagije uraryama amahoro ugatuza ariko iyo bitaguhagije urahangayika ukarondera inzira zose wocishamwo kugira urondere ibindi birenze kuvyo ufise kugira ngo urondere ibirenze ukwiye gusuzuma neza akazi ukora kugira uronka amahera mbega akakazi nakazi nkora ntabeshe nakazi nkora nivye nakazi nkora nasambanye nakazi nkora uraraba neza akazi ukora usubiremwo kugira ngo bikunde ntidusange turiko turakunda amahera gose raba akazi ukora ukarabe neza mbega akazi nkora nakazi nkora mu buryo bwiza nakazi nkora nakoze ivyaha ni wasanga arakazi kagusunikira gukora ivyaha kugira ngo uronka ayo mafaranga wopfa mukareka ugakora kandi ubonye kabayabaye mugabo ukagakora utari kurifatanya no gukora ivyaha utari ko wiba abantu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe mwijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi yavuze ko ubu bisigaye ari nk'umuco wo gusozera umwaka mu gisabisho kugira ngo abarundi batangure umwaka bari kumwe n'Imana akaba yaciye yibutsa ko arakaryo keza ku ndongozi n'abatwagwa ko kuronka inyigisho zo guhinduka kugira ngo bateze imbere igihugu ivyo rero bigasaba ko indongozi arizo zitanga karorero keza. Paul adukoranije kwijambo yashikirije araduha karorero ko gukora indongozi niyihanura abandi nivyo tugiye kwigira hamwe muri iyi minsi indongozi kumenya guhanura abandi indongozi kumenya gutanga karorero hariho ibintu bibiri twigira kuri Paulo arahanura akavuga ati nimuve muri izo ngeso mwinjire mu ngeso nziza muwahora yiba nareke kwiba kugira ngo akore ibikorwa bimuteza imbere ateza imbere n'abandi arahanura indongozi nziza nihanura tugiye kumara iminsi tuvyiga indongozi nziza itaga karorero murumva ko nawe nyene Paulo avuga ati najewe sinigeze ngivyanyu kwa gusa naracumukura ngakora nimwibaze umutumwa Paul yarigisha agasenga akongera agakora turakeneye yuko muri iyi minsi tuzova natwe twigana abantu nk'abo bakora bagahanura bakigisha batanga akarorero ico nico tuzoza turigishanya namwebwe batari ndongozi namwe murahigira gushira ukubute kugira ntagire uwo mugora. Biciye mu ndirimbo z'amashimwe umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye atumirira abaraho bose gutazira no kuninahaza Imana bayishimira ku vyiza bitagira ingero yakoreye Burundi no kuyisaba kugira ngo ibagumize ko ikiganza cayo. Ku muhingamo wo ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho hakaba hari kwa 27 Kigarama indirimbo z'amashimwe no kuninahaza Imana z'imigwi y'abaririmbira Imana itandukanye zikaba arizo zasamirana ngaho kuri stade Buhumuza mu ntara ya Cankuzo batazira Imana. Kugira
mu nsiguro z'ijambo ry'Imana zatanzwe kuri uyo munsi umukozi w'Imana Johnson Sabimana wo mu ishengero ry'Urutare yishimikije ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso 4:28 ari naryo jambo ry'urufatiro ry'ico gisabisho, akaba yibukije ko ubutunzi budaciye mu muco ari inkwezi y'amarere. Ati rero umwe wese ategerezwa gukora uko ashoboye kugira ngo atunge biciye mu muco, akura amaboko mu mpuzu kugira ngo yiteze imbere. Ati nitwirinde rero ubusuma kuko ngo Imana irashobora kugufasha gutera imbere utivye. Imana irashobora, Imana irashoboye, irashoboye kuguha, irashoboye kugukiza, irashoboye kugukura ku ntambuko ikakugeza ku yindi utivye, kuko Imana dusenga irashoboye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu ijambo yashikirije kuri uyo muhingamo akaba yarashinze intahe ko Imana yabaye hagufi y'u Burundi n'abarundi mu mwaka turangije. Ati ni naco gituma turi hano kugira ngo tuyikengurukire. Ivyo umuntu yoshimira Imana yatkoze muri uwo mwaka ku Burundi ntawo bivuga ngo abiheze, kuko umunsi umwe narose intahe umuntu ayishinga imbere y'abandi bakuru b'ibihugu turiko turaganira, aravuga ati jeyo mbonye Burundi ndabutangarira. Aravuga ati igihugu cyari gihanze amakungu babona ko ari cyo gihugu cya mbere kitagira amahoro, ngo none ubu ari igihugu ari cyo gisiga gitanga amahoro. Arabishimangira aramara nk'iminota 15 ariko arabisigurira abandi ingene Burundi bwari bumeze. None aravuga ati uno munsi yo mbonye Burundi ndabunezerererwa cyane, ndetse yari yararose niba kwe ryo kuza mu Burundi, hanyuma ndabakirira mu ntara ya Kirundo. Bava Bujumbura baja mu Kirundo, barashobora kubona ingene Burundi busa, bace bava mu Kirundo saa 11:30 basubira i Bujumbura. Bari bazi ko bazogera n'indege bagenda mu gihugu cy'u Rwanda, bacavuga batoyi tugira dusubire tubone Burundi. Mu kugenda baca bagaruka baca Igitega bagenda mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babone neza Burundi babunezerererwe. Ivyo vyose ni ikimenyetso cy'uko Burundi bwamaze kuduga ku yindi ntambwe mu makungu. Sebarundi ati ivy'Imana yadukoreye ni vyinshi, ati ntavyo twari kwishoboza, ati ivyiza twabonye vyose ni kubw'Imana yo mushobora vyose. Turiho turaraba nta nguvu ziwacu dufise mu ntege nke zacu, mbere dufise n'abatarategera n'ubu bagikoreshwa n'imitima mibi, ugasanga nibo bariko barashaka gucafuza igihugu, ariko amakungu yoyo ahagoma kiduza hejuru. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye asaba abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bagakora bagakamisha amahoro baronse bigoranye kugira ngo bateze imbere igihugu cabo cabibarutse. Uyo munsi nawo nyene ukaba wasozerewe n'indirimbo zitandukanye z'amashimwe no gutazira Imana. Inyuma y'umutaga wo ku munsi ugira gatatu w'igisabisho hakaba hari kwigenekerezo rya 28 Kigarama, naho nyene hakaba haranzwe n'indirimbo zo kuninahaza Imana ziremeshejwe n'imigwi y'abaririmbira itandukanye, hamwe rero n'isiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Claver Ndayisenga wo mu ishengero Libre Methodiste yishimikije ijambo ry'urufatiro, akaba yahamagariye abarundi kugwanya ingeso y'abakaboko, ubunebwe, ariko nyabona bagashira imbere umwete, kuba abizigirwa, hamwe rero no kuba umuco. Ati kuba inkerebutsi ntibisigura ko atantambamyi bahura, ariko ngo umwete wo kuzikuraho niwo utuma umuntu ashika kwihangiro. Mwigana Imana nk'abana ikunda, byumvikana ngo Imana irakora nawe uhamagarirwa gukora. Namba rero uri umwana w'Imana, kandi niko twiyita kandi niko turi, uhamagarirwa kwigana Imana mu gukunda gukora ibikorwa n'umwete kandi mu rutonde rwiza.
ngiki igikorwa gikomeye Imana yahaye umuntu. Mu Itangiriro 2:15 haravuga hati Imana ijana uwo muntu muri iryo tongo rya Edeni ngo aririme kandi arizigame. Kurima itongo rya Edeni hano bisobanura iki? Yari imubwiye yuko akwiye kugwiza ibirimwo, ntihagume nk'uko ahasanze, ariko arime agwize ibirimo kandi ace abizigama. Kuzigama gestion bisobanura ko yari imuhaye igikorwa cyo kubungabunga neza ivyamwa bivuye mu bikorwa vyiwe, ibikorwa Imana yakoze ariko n'ibikorwa umuntu abandanije gukora. Ubwo none twebwe abuno munsi turatahura neza amatongo twashizwemwo n'ingene dukwiye kuyarima no kuyazigama. Hari inkingi zitatu zikomeye cyane zo gushigikira ibikorwa byacu ngo bigende neza. Ibikorwa byose Imana yaduhaye dukorera hano mu isi bikwiye gushigikirwa n'ubwizigirwa, cyo ni cyambere, bishigikirwe n'umwete ariko kandi bishimikirwe no gukorera mu muco. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe amaze gufata ijambo akaba ahanini yagarutse ku ntahe y'ivyiza bitagira ingero Imana yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka twaraye dusozereye. Igihe twatangura kurongora inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, benshi bari bazi yuko Uburundi tutazobishobora. Nagira nkezi indongozi ku Imana yemeye ikagenda n'indongozi zose tukabishobora, dukomera amashimana. Murazi iyo umuntu aguhaye mu bindi n'ijambo ati wontwarire hanyuma ugashikana utamenye, ni umunsi mukuru ukomeye cyane kuko bose baradushimiye ku bikorwa twakoze mu kurongora ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Turashimira Imana kandi kuko twarashoboye no mu Burundi gutunganya inyubako zishobora kwakira abagenzi, abakuru b'ibihugu, abantu bakomakomeye. Nta warazi n'abarundi nabonye batangara ngo ivyo birashoboka. Nasanze Imana iri kumwe natwe, cyo tuma tudatinya kuvuga imigambi tugiye gukora kuko turazi ko Imana iba yayumvise, kuko ivyo twavuze vyose byaragiye mu ngiro. Shimira Imana kuko twakoze ingendo nyinshi zo kurondera ubucuti cyane cyane n'ibindi bihugu, ndetse nizo twebwe nyene tuba duhamagariwemo kubera ari twebwe usanga tuzirongora. Twagenze ingendo zitari nke. Ikintu rero gitangaje Imana yadukoreye, ndavya mikoro Burundi bufise, ntitwari gushobora kuriha izo ngendo zose, ariko twarabonye abagenzi barashobora kuturihira ndetse ingendo zimwe zimwe zitari nke. Ivyo vyose byashobotse kubera icizere gifitiwe Uburundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yavuze ko n'imigambi leta yaratanguye kurangura itegerezwa gushigikirwa n'igisabisho, akaba yaciye ahamagarira abarundi bose kuja ku mavi kugira ngo imigambi yose yateguwe iranguke neza. Imana rero tugume tuyisaba imigambi yacu yose igume itera imbere. Musaba Imana mushire kumuzirikanye mwese, narababwiye umutima ukomeye cyane uzotuma uyu mushinge turiko witerambere ugenda neza. Ibarabara ry'indarayi muri sengere, kuko umwaka twarakoze vyinshi cyane tukabona yuko hariho n'amadayimoni aguma ashaka kubyitamwo, ariko vyose vyagenze neza gushika ubu. Arabonye imigambi twateguye, hariho amashirahamwe amwe yagumya kwega ibirenge kubera iyo dayimoni. Uwo mwaka tuyisengere. Sebarundi akaba yasozereye amenyesha ko mu gihe zina murundi wese azokwishira mu biganza by'Uhoraho agahereza iyo migambi Imana, atankeka ko izoheza ikaranguka neza atantambamye.
Indirimbo z'amashimwe no gutazira Imana nizo zaranze umuhingamo wo ku munsi wa kane igenekerezo rya 29 Kigarama, umunsi ugira kane w'ico gisabisho co gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka twaraye dusozereye no kuyiragiza kugira ngo ihangaze igihugu muri uyu mwaka mushasha. Mu nyigisho zo kuri uyu mugoroba, Apotre Keve Sibomana akaba yamenyesheje ko umuntu wese ategerezwa kubaha abamuganza kuko ngo ukuganza kose gutangwa n'Imana. Ati rero iyo ugambariye ukuganza uba wiciriye urubanza. Akaba yavuze ko hakenewe urukundo rwinshi hagati mu Barundi kugira ngo umwe wese ico aronse cyose ashobore kugifashisha mugenzi we. Ati rero igihugu c'u Burundi kizoba ico Abarundi bonyene ubwabo bashaka ko kiba. Ndakunda ukungene indongozi zacu bama bariko baravuga indoto zabo bakabivuga cyane, natwe ugwaruka tukavyumva, ni kugira ngo natwe dufatire ko ako karoro keza tumenye ukungene dushira ibisagara hejuru, igisagara gishigwa hejuru n'amajambo meza asohoka mu kanwa k'umugorozi. Ico uvuga nico kizoba, ico watura nico kizokoreka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye nawe akaba yavuniye akagohe ugwaruka ko rubwirizwa kugwanya ico cose kijanye n'ubusuma. Ati naho akunze kuvugwa indongozi ngo ugwaruka nibwo Burundi bwejo ruzoragwa abuzukuru n'abuzukuruza, aca rusaba rero kuba maso. 2040 ni mwebwe gwaruka haraba kwiba nk'ubu muca mwiyumvira ngo bariko bavuga ngo abanyonera itunga rya leta, kwiba nahajya mwishuri mushaka kuzana birete iriko amanota meza muzi ko ari mabi uburi gisuma. Abanyeshuri mwavyumvise kuko ntacu uzovamwo. Twari turindiriye kuronka ubumenyi uzokoresha mu gihugu kugira ngo gitere imbere, none wase kurondera ubumenyi uti nzotrisha, nzokwiba amanota, mbeshe ko nciye ubwenge ntaciye ubwenge, hanyuma ejo baguha amabanga uco yakora nabi igihugu gice gitera inyuma aho gutera imbere. Kubera iki? Ntavyo ushoboye. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yavuze ko indongozi yanyonoye ata mahoro ishobora kugira na gato. Ati bitebe bitebuke izotegerezwa kubona ingaruka mbi. Nta wanyonoye aragira amahoro, ndababwije ukuri. Shaka mugume muri iyo ngeso, muga mumenye ko turiko turaririra Imana, mubimenye ko turiko turaririra Imana kandi Imana irumva. Imana iranka umuntu arenganywa, ndababwire nk'urenganya umuntu muto we waragowe kuko yarize amaborogo yiwe araduga gushika ku Mana. Imana ntirigera yemera ko abene gihugu barenganywa, ntirigera ivyemera. Shaka muvyibuke navyo nyene. Imana iri kwibwira Musa amarira y'Abanyisirayeli amaborogo yabo yashikiriye aho ndi mwijuru, ngira ngende kubatabara ni wewe ntumye. Imana ntishobora kwemera ko mwene gihugu arenganywa. Ni wabuzi kuri kurarenganya mwene gihugu, menya ko iherezo ryawe rizoba ribi. Sebarundi akaba yasozereye asaba Abarundi kwama binovora bene izo nyigisho kuko ngo bituma bamenya ico bokora, gutyo ngo Uburundi buzoshobore gushika kwihangiro bwihaye, igihugu cifashe cigaba kikigaburira mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060.
ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 Kigarama akaba ari nawo wari umunsi wo gusozera ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe ku Mana, hakaba haranzwe n'akanyamuneza mu ndirimbo z'amashimwe no gutazira z'abaririmbira Mana batandukanye, harimo mbere na kohare idasanzwe y'abashikiranganje ba leta y'u Burundi. Twambaro Kristo dukora ibyiza bigishoboka n'ingeso zitari mu mugayo twiyambure ishusho y'ububi twambaro Kristo dukora ibyiza bigishoboka n'ingeso zitari mu mugayo twiyambure ishusho y'ububi twambara umwambaro w'ubukristo dukora ibyiza bigishoboka n'ingeso zitari mu mugayo. Chawe kundiwe chawe nibibe mutwe emanawe ibikorwa by'intoki zacu bishimire biguhesha icyubahiro emanawe ibikorwa cyawe n'igikundiro cyawe nibibe mutwe emanawe ibikorwa by'intoki zacu bishimire biguhesha icyubahiro emanawe ibikorwa cyawe n'igikundiro cyawe nibibe muri twe emanawe ibikorwa by'intoki zacu bishimire biguhesha icyubahiro emanawe. Mu nyigisho ku vyanditswe vyeranda yatanzwe n'umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga afatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice ca mbere, akaba yasavye abarundi kubaha no kumvira indongozi. Ati Urundi bwararonse indongozi zikunda bene gihugu kandi zigashira imbere imigambi y'iterambere, ari naco gituma uwari we wese ahamagarirwa kuzishigikira kugira ngo Uburundi bushobore gushika kuri yambona kazoza. Iri terambere turimwo iki gitondo nyaricubahira vyuka mu gitondo aja kurondera ingana abantu botera imbere yeganiza abantu hamwe akabashira mu makoperative akabashira mu association nico kizoteza imbere abandi, ariko ni wikuramwo ukagomba kwigira ahunda afise yindi migambi atari Imana nimujana, Imana ijana n'abagamburuka, ijana bumvira indongozi kandi zobahezagira kandi bagirire neza. Muri ivyo birori byo gusozera ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe, buramatari wa Cankuzo mu ijambo ryo gukenguruka akaba yarashimiye Sebarundi kubona yashimye ko ico gisabisho c'igihugu kibera muri yo ntara, acayemeza ko inyigisho zose zahatangiwe bazobandanya kuzikurikiza. Mu ntumbero yo kwerekana ko abanyacankuzo bari ku kivi, buramatari wa Cankuzo ku izina ry'abanyacankuzo bose akaba yarashikirije umuryango wa Sebarundi utuganuke tugizwe n'inka zitanu, iyitwa ya Buhumuza, iyitwa ya Nyembabazi, iyitwa ya Rukundo, iyitwa ya Muhanuzi, n'iyitwa ya Bikogwa, hamwe rero n'ibiseke bishishiriye, intama, inkoko n'ibindi. Wakoze, watura inzu
umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndashimiye mu ijambo ryo gusozera ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe akaba yarashimiye Imana ashimira abitavye ico gisabisho n'abagiteguye ati abarundi barahahezagiriwe bikaboneka ko Uburundi bugiye kwinjira mu kindi gihe kidasanzwe. Imana yerekanye ko yugururiye abarundi. Ndabonye Uburundi bw'akanyamuneza. None iyo Mana yabitweretse iragahezagirwa. Tugira tuve ngaha tuja mu ngo zacu. Aha mu Cankuzo turahasabiye imigisha. Iki gihugu cy'u Burundi turabonye neza ko cinjiye mu gihe cy'umugisha, mu gihe cy'akanyamuneza, mu gihe cy'uko abarundi bose bama bakeye ku mutima. Sebarundi akaba yarashimiye abanyacankuzo ku kugene bitunganije neza mu kwakira ico gisabisho c'igihugu aca abagabira inka zibiri abicishije ku mugwi w'abaririmbira witwa Ingabire ya Mutima Mweranda yo muri paroisse ya Cankuzo. Mu gihe umwaka mushasha wari ugiye gutangura akaba yasavye abarundi bose kwinjira mu mwaka w'2040 bafise umutima umwe cyane cyane uwo gukunda ibikorwa kugira ngo Uburundi buzoshike kwihangiro ry'imbona kazoza y'igihugu cifashe cigaba kikigaburira mu 2040 giteye imbere mu 2060. Mu gusozera ico gisabisho nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baciye bugufi imbere y'Imana bareruye ibendera ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi bakikujwe n'izindi ndongozi zitandukanye n'abakozi b'Imana akaba rero yaciye asengera Uburundi n'abarundi. Dabo batwese uvyagiye ahera mwijuru. Ubwami bwawe nibuze hano iwacu mu Burundi. Ubwami bwawe nibutsimbatare hano muri iki gihugu cacu. Ibyo ushaka nibibe mu Burundi nk'uko biba mwijuru. Mana nzima turagarutse muri izi nyonga zawe tubanje gusaba imbabazi ku kabi kose twakoze muri uwo mwaka. Turasabiye imbabazi abarundi bose ku nabi baba barakoze muri uyu mwaka. Turasabiye indongozi zose aho zoba zaratsitaye. Turisabiye twese kugira ngo utugirire ikigongwe Mana yacu. Turabe giza rero uduhezagire. Uduhezagirire iki gihugu cacu. Uduhezagirire isi yacu. Uduhezagirire ubutaka bwacu. Uduhezagirire ibitegwa vyacu. Uyu mwaka tugiye gutangura. Turagusavye Mana nzima tuze turime dutere kandi twimbure. Turagusavye umuhezagiro wawe utuma igihugu cy'u Burundi kiduga gitera imbere kije ku rugero rw'ibindi bihugu. Turagusavye Mana nzima iyi mbona kazoza y'u Burundi twashize imbere yawe uyakire. Niwo mutwaro wacu tuzanye imbere yawe se Mana nzima. Imbona kazoza izotuma igihugu cacu giharugwa mu bindi bihugu kiba igihugu c'amata n'ubuki. None Mana nzima niwe watweretse ko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Dufata ukuboko wewe nyene uturongore uturungikire Mutima Mweranda adukuremwe agatimatare adushiremwe umutima w'ibikorwa umutima w'urukundo. Mana nzima serukundo aka karere turimwo n'akarere dukeneye. Turasabiye amahoro ibihugu byose biri ngaha mu karere kacu. Turasabiye amahoro ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Turasavye Mana nzima abafise umutima w'ubwicanyi abafise umutima w'ubugizi bwa nabi ubahindure
ubakuremo ako gatimatare ubashiremo umutima mushasha tugende mu mwaka w'2024 twese tuvuga ururimi rumwe tuvuga izina ryawe dushira mu ngiro ishaka ryawe Mana nzima serukundo kuri uyu munsi duheraheza iri koraniro ryawe turagusavye ajane umuco akuye ngaha kuri iki kibuga cy'Ibuhumuza awushikane mu ntari wabo mwikomini wabo mwizoni wabo ku mutumbi wabo no mu miryango iwabo gendana natwe tuve ngaha tumeze nk'utumarayika tubaye bashasha tujana akakanyamuneza aho duca hose no miryango yacu duherekeze Mana nzima uzana abamarayika bawe umwe wese ajane n'abamarayika kugira ngo ntidutsitare mu nzira turaguhereje rero uwo mwaka mushasha tubere umwaka koko imihezagiro yawe ivyo byose tubigusavye ku izina ryawe we Data Mwana na Mutima Mweranda amen. Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi inzamba indwi zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico gisabisho cy'igihugu c'amashimwe ku Mana kubona yarazigamye Uburundi mu mwaka w'2023 no kuyiragiza umwaka mushasha w'2024. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Mu kiganiro kizokurikira tuzobashikiriza igice ca kabiri ca kino kiganiro kizoba kigizwe n'inyigisho ku ndongozi no kugwaruka zagiye ziratangwa muri ico kiringo c'ico gisabisho. Tukaba rero tubipfurije kuroranirwa muri uyu mwaka w'2024. Imana izigame igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi naho ubutaha.